wapi ahubwo turavuye muri Kongo ubu nyene niho tucinjira bagaza n'amakamyo sinzi bagadutwara mu Burundi ku mateo mu Burundi ngo Imana yadufashije ko turavuye muri Kongo igihugu cya Kongo twahevye tayari igisodo cy'u Burundi ngira ngo nkuko mumwiyumvira uwo numwe mu bagize igisirikare cy'u Burundi aho ari kuvuga ati tayari turatashye ni nyuma y'iminsi mike bazanye abasirikare benshi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aba bari bamaze iminsi bakubitwa cyane ndetse hakaba harishwemo benshi Burundi bukawisemo kuba bwabacyura mu butumwa yatanze nyuma yo kuvuga aya magambo yanditse ati twatashe ngo bamwe bashitsi Burundi bati turindiriye imodoka sinzi yo tuja ngira ngo murumva ayo na amagambo y'umuntu yavugaga uburyo bagiye gutaha nyuma yo gukubitwa inshuro bakaba ari abakubiswe muri Ruvungi aho batangiye kugenda bataha ngira ngo murumva ko updates ko zimeze nyuma yaho abasirikare ba AFC M23 barwanye intambara ikomeye cyane n'abarundi abari muri Ruvungi bahisemo gutaha ariko muri Uvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye haracyarimo abasirikare benshi b'abarundi biraza kurangira bitero reka dukomeze twiyumvira Pacifique Ninahazwe ari kuvuga iby'igisodo cy'u Burundi by'umwihariko icyoherejwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kubera iki ibi bigwanisho mwavuze bishasha biriko biraza navuze amakamyo ajya kwegana manini arenga 30 yinjiye imuyinga vuye Tanzania apakurugwa ibigwanisho abasirikare bo nyene bavuga ko ari amabombe n'ibindi bigwanisho bikomakomeye none ni kubera iki ibyo bigwanisho byatwawe imukoni muri Muyinga ho bari kubera ariho hegereye Tanzania cyanke ko bari kubera hegereye u Rwanda bikaba bitegurwa kuzotega u Rwanda mu gihe Perezida Ndayishimiye yigeze kuvuga ko bafashe Uvira nawe azoca aca mu Kirundo agatera Kigali cyanke hoba hariho yagize ati hoba hariho iyindi mvo kubera iki bitatwawe Bujumbura kubera iki bitatwawe ku zindi mbibe z'u Burundi na Tanzania makamba hegereye mu Mabanda Nyanzarake hariho n'ahandi si kibazo coroshe kwishura kuko naje n'ukuri sinza kubesha ngo dafise inyishu nayo mfise kandi uko abivuze niko ayo makenga nayagize nk'ivyumvise muri jewe hagiyemwo none amakamyo aje kwayo makamyo atabishikanye mu bubiko bw'ibigwanisho nimba ari nk'Imwaro canke muri bazi Bujumbura n'ahandi ni kubera iki vyagumye imuyinga nta nyishu naje mfise n'ukuri nayo mfise kuko unabisize ku rubibe ubundi womengo nta n'ubwenge burimwo kuko ibigwanisho byinshi byawo bisize ku rubibe niho hambere hashobora guterwa muramutse mugira intambara urumva boba wiyumviye uti hamwe notegwa bazoshikira kuri ibinyene babintware ubundi ibyo byateza kubikwa ahantu hagoye gushika mugabo babishize hafi y'urubibe kubera iki nta nyisho mfise n'ukuri ntayo mfise aho sinzi nuko nibaramuka bavuza bo mu gisirikare bazokwemera ko ivyo navuze ari byo ngira bazovuga ko ndiko ndabesha ariko ndababwije ukuri ko twebwe tutazi gutanga amakuru y'ububeshi niyo twihenze turanabisabira imbabazi tuti ikintu uwaduhaye inkuru yari yatubwiye kitarico mugabo iki kimuyinga ndemeza ko arico kuko amasoko yaco amasoko akomeye cyane mu gisirikare sa yari yo yose hari ngene twebwe tugerageza kuraba ibyo twaronse urugero uko biba ari byo urugero rwo hagati intwazangabo zito barabitwemereye yaba abasirikare bo ku rwego rwo hejuru cyane nabo barabitwemereye no uvuga ku rugero rw'ijana kwijana ndemeza ko ibi bigwanisho vyinjiye mu ikambi ye Muyinga imukoni ico bigiye gukora iyo bazobijana ntaho nzi ariko mu batanze amakuru hariho abashize no ko bimwe muri ivyo byakiye binyarukanwa ku rugamba muri Kongo ico barakimbariye nta kindi mfite norenza ko ibindi bamwe bose bogerageza gushiramwo ubwenge bwabo no kurondera amakuru bakazomenya intumbero yavyo kumbure tuzotinda tumenya mu minsi iri imbere ico bigamije ivyo bintu
hanyuma ikindi kibazo yambagije gikomeye ni ikiyise dimension iwanje mu kwandika nese ngo dimension ethnique yo mu kibazo yagize ati ubwo muri iyi ntambara iri muri Kongo nta bintu bijanye n'amoko birimwo, haranavugwa imigenderanire ya leta y'u Burundi n'umuhari FDLR. Ubwo sibo nyene leta y'u Burundi yarondeye kuja guha impigi no gushigikira mu kigo cy'uzohaba basenyura intwaro mu Rwanda. Aha mu byo avuze harimwo vyinshi umuntu agenda yemeza twamaze kuvuga mu bindi biganiro. Icambere ni iki cyuko hari imigenderanire ikomeye ya leta y'u Burundi na FDLR. Ngira no mu biganiro cyaheruka hariho twabivuze, naribukije ingene nko muri societe civile amakuru dufise guhera muri 2009 igihe hagandagurwa Ernest Manirumva icegera cy'umukuru wa Oricom yariko atohoza ku nkoho zishika 40 zari zatumwe ko muri Malaysia, mu gihugu cya Malaysia. Izo nkoho zinjiye mu Burundi ariko ntizigire zijya mu bubiko bwabo bwa gisirikare cyangwa ububiko bw'igipolisi. Izo nkoho zikaba zari zirengeye kure igitigiri cy'abapolisi n'abasirikare Burundi biboneka muri raporo y'abahinga ba ONU bavuze ko hariho imigenderanire hagati y'u Burundi na FDLR yatanga inzahabu ku bategetsi b'u Burundi barimo General Adolphe Nshimirimana na General Agricole Ntirampeba yari chef de cabinet wiwe, uyu munsi akaba ari wa ambassadeur w'u Burundi i Kinshasa. Hanyuma ku ruhande rw'u Burundi bakaca babagurira inkoho. Urumva iyo migenderanire ya FDLR iri etabli, irazwi, si ikintu kinyegeje. Inyuma hari ibindi bihe byinshi yagiye iravugwa, iyo tuvuze bya Kiriba Ondes aho batwara imbonera kure z'u Burundi kuvyigisha bya gisirikare. Twaronse amakuru yavuga ko mu babigisha harimo aba instructeur bavuye muri FDLR. Hanyuma aho habereye ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza, imigenderanire ya FDLR na leta yaragiye ku rugero runini rwose, ku buryo bamwe bafata ko no mu mafaranga yatunze leta ya Nkurunziza ico gihe kugira ishobore guma ihagaze hariho ayo yagendera kura mu ba FDLR. Yumva aho nta si ikintu cy'ikinyegezwa ko hariho iyo migenderanire. Ku rundi ruhande icuko leta y'u Burundi yoshaka gufasha FDLR gusenyura ubutegetsi bw'u Rwanda, nico si ikintu kinyegeje gute. Mu kwezi kwa mbere niba ntibeshe 2024 niho Perezida Evariste Ndayishimiye agenda i Kinshasa avuga ko agiye guhura n'ugwaruka mu gikorwa cy'ubumwe bwa Afrika. Hanyuma ahi Kinshasa acavuga amajambo yatangaje abantu benshi, aho yivugiye ko ashaka gufasha ugwaruka bw'u Rwanda kwikura ko ubutegetsi buri mu Rwanda. Rero ugiye ku rugamba ugafatanya abasoda bawe n'abasoda ba FDLR ikaba ifise intumbero yo gusenyura ubutegetsi buri mu Rwanda, ukaca wongera wewe nyene ukisohorera mu kanwa kawe ko mu ntumbero ufise hari gufasha ugwaruka bw'u Rwanda gusenyura ubutegetsi. Numva yuko atana kimwe kinyegeje ko iyo ntumbero yo gufatanya na FDLR gusenyura ubutegetsi mu Rwanda iri clair, nta kinyegezwa ngaho na kimwe kihari. Numva kuri ivyo byumvikana. Rero ucyugira uti naho ico nise dimension ethnique du conflit, ikicuko amoko arimwe mu bintu biriko birabaho hantu muri iyo ntambara nabyo biraboneka. N'abasirikare bariyo bagenda kugwanayo kuva mu ntango barabitubwiye ingene babona ko binubwa, ingene niyo musirikare atakaye akaba ari umututsi ibibazo yashobora kugirira mu nzira bakacamwita umunyarwanda. Hari n'umusirikare w'umurundi yigeze gufatwa, sinzi ko iyo foto mu abantu bakiyibuka noshobora no kuyicisha ko afashwe hariya mu sinzi ko ari muri Zangungu, yarafashwe baramwerekana yafashwe ari ku ipikipiki. Ubwo nyene byaciye bikwira ku mbuga zose z'abarundi bo mu mbonera kure, bandika ngo bariko barabeshya ngo n'umusoda w'u Burundi yafashwe ariko ngo n'umunyarwanda, ngo uyo muntu n'umunyarwanda, ngo nta murundi asa gutyo kubera ari umututsi gusa. Ariko twe dukoze amatohoza, umusirikare turamutora ahava muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana yahahora. Muca mwumva ivyo bintu byose muri iyo ntambara birimwo, cyo kibazo cy'amoko kirimwo. Ni intambara bagiye kugwana, abwira ko bagwana n'abatutsi, mugabe igitangaje abo bashyira imbere mu basirikare b'abarundi bakaba abatutsi nyene.
bakaba abatutsi bagiye kurwanisha n'abatutsi babwira ngo mugiye kurwana n'abatutsi babwira mu Rwanda n'abanyarwanda canke mu Rwanda n'abatutsi hanyuma intwazangabo z'abatutsi ziri muri iyo ntambara zimwe ziharaho zitubwira ibyago zagiye ziragira ingene bazinuba utsinzwe ku rugamba bacavuga ngo wabivuganye na M23 ngo nabi wanyu narabahaye akarero k'umusirikare intwazangabo y'ipete ya major yagwanye muri Congo ikagira hopri hataragera yari commandant adjoint wa bataillon wa compagnie agira hopri commandant compagnie ataratanga itegeko ryo kugira hopri hanyuma bamaze kuva ku rugamba uwatwara abasirikare bose bari muri Congo ico gihe yari colonel Ponciano Hakizimana ubu mbere ni general de brigade ni watwara igisirikare mu ntara ya mbere ya gisirikare batazira mingi wewe arahana iyo guhanwa kubera yataye urugamba ariko baciye batuma ko wa mukomanda kompanyi kandi we atakosa na rimwe afise mugabo kubera ko yari mu ex-FAB araji Bujumbura nawe nyene wakabazi ko bagiye kumubaza amakosa y'icegera ciwe ariko ahageze asanga byahindutse bamwagiriza ahubwo ko ari we yavugana na M23 ari naco gituma aho hantu bahatsindiwe bahagiriye ingorane arafatwa arapfungwa bose babajanira rimwe mu mpimba hanyuma rero abantu baragerageza imiryango n'abandi baragerageza kuvugisha prime baragerageza ibyo bashoboye mu nyuma hacyarafatwa ingingo ko barekugwa bose urumva ivyo bintu kuntu byagumye bikurikirana hacyafatwa ingingo ko barekugwa bose carazira ko bapfunga umuofisiye w'umu FDD yagirizwa ko yataye urugamba hagasigarayo umuofisiye w'umu ex-FAB aho hantu muri Kongo ibibazo bihari nakamaramaza niho mvuga ko bitanatangaje ingene abasoda bacu baguma batsindwa ngende ntasi ntibagiye gushira kwa kandi kantu ntavuze imbere ningene no ntambara iri kwisambura igisoda cy'u Burundi hari ibyo byukuzana ukwinubana hagati y'abasirikare je mvugana na bose bampa makuru bose sinzi wakije micro biriko birazamwe bampa makuru bose baba aba ex-FAB baba ex-FDD baba aba ex-FNL bose barambwira ingorane barimwe muri ibyo bintu rero ubu ukwinubana kuraboneka mu gisirikare kubera ingene bagenda barafatwa n'ingene bamwe babona ko bikekwa ikindi kigira kabiri n'umurindi w'abasoda bariko baratigisoda ico kintu ntikivugwa ico kintu ntigishigwa habona ariko abasirikare bamaze gutigisoda les désertions kuva muri 2023 ni ibintu biri ku rugero bigoye kuvuga bigezaho uvugana n'intwazangabo mu gisirikare imaze kuduga amapete ikakubwira iti jewe nabihevye nigiriye idubayi nk'abandi barundi bose ni ati ahidubaye dukora iki twese turiko dukora bimwe tukora ikiyede mu kirundi bacita ikiyede mu gifaransa ni yede maçon twirirwa kuzuba duterura amabuye duterura ibiti n'imicanga nari ntwazangabo y'igihugu nabitaye ubwo nigo rugero tugezeko ninde yo kuyumvira igisirikare c'u Burundi citeka imbere ukibaza ko major ukibaza ko kapiteni yoti gisirikare ubwiraje kuba umuyede ahantu ubu nivyo turiko ubu nivyo bagezeko rero tuvugana n'umuntu nkumva umuntu ngo je nari lieutenant nari muri tafoke y'umunani y'indwi ya 14 ya kangahe narabitaye lieutenant capitaine waja ku basirikare bato n'umuyoro harabahunga bagatinda bagahungira no mu Burundi bakatubaza ingene twabafasha gusohoka n'umuyoro w'abasirikare bariko bata urugamba kuko nkuko nabivuze ntibumva intambara barimwo ntibumva ivyo baja kuronderayo ivyo ari ivyo niho mbavuga nti uyu mukuru w'igihugu n'uyu mukuru w'igisirikare nibatwagwa imbere y'intahe ibintu bariko baradukorera ntivyigeze bibaho mu mateka y'u Burundi n'akamaramaza bishi gisirikare bishi igihugu burya inzira ya mbere yo kwica igihugu no kwica gisirikare nivyo bariko barakora arabambwira ati hariho nka promotion muri ISCAM promotion ya ISCAM hamaze guhunga aba officier 19 muri promotion imwe bamaze kugenda no mu ivyo bintu ico gihugu kiko kijahe gifise igisirikare bagiye ntibaja hamwe ntibagenda bajanye
umwe wese urubusa bikonje ngo aragiye mu Burundi akaca acomokeraho uzomusanga ageze Zambia uzomusanga ageze Dubai uzomusanga ageze Canada uzosanga ageze mu Bwongereza uzosanga ari mu Buganda uzosanga ari muri Kenya ahantu hose hashoboka bose bariko baragenda. Nico novuga ku kibazo ca mbere cyo ibibazo byo kwa Bakonibe ngiye kwa Pamela nawe yagize ati abarundi benshi abarundi ari mu Burundi nta makuru bafise abayaronka nabaca kuri izi mbuga cyane cyane nk'uwabwiye ejo yambwira ati twebwe tubisoma ku rubuga rwawe ntahandi dushobora kumenyera bene ayo makuru ntahandi avugwa ati niki kiganiro kiravye ki mu biganiro vya mbere vyumvirijwe uravye haba kuri Twitter cyane kuri Facebook rero ikibazo ati none bamaze kubimenya babikoze iki ni kibazo kigoye cyo gose turabarundi turazinanye abarundi turagoye tugoye gute tugoye ku murundi ahonyora kwihwa akanuma ntaza kuvuza induru ngo rirancumise umurundi arababara baramwicira uwiwe akaca abwira mwana ati mwana ntuzuvuge burya banaka nibo batwiciye so ariko ntuzuvuge urinumira twakuze uko tumeze gutyo abantu bamaze imyaka n'imyaka bariciwe ababo batigira bavuga uyu munsi banyurizwa ababo ntibavuga abo bapfira muri izi ntambara ntibavuga niko bakoze niko dukoze kandi ni bibi iyo abatuvuga ko mbura hari ibyo tuba dukiza hakiri kare mugabo iyo abanyagihugu bameze gutyo ingwane yabo ni iyihe ibihugu byose bifise abantu bameze gutyo banuma bakabika nuko babisohora nabi baramutse babisohora ntibiheruko harabaho igihe babisohorera rero haba amahoro ameze bita amahorerane umengana amahoro ariko n'amahorerane ugiye mu Burundi nta gakakira ni impore umuntu baranyuruje uwiwe arinumiye ntavuga uwundi aza kumenya ko ibyo bintu biba hari uko nawe wanyuruje uwiwe agize imana umwe wundi acyambwira ati ntavyo waruzi ati haje waruzi byo ngendera koko bimeze gute baranumye barapfuye mu mitima hari gisebe gikomeye ariko baranumye uko kunuma kuzovyara ibintu biboze bibi cyane umunsi bizosiduka nama ndabibwira abategetsi bibaza ngo bariko barakomera ndababwira nti mwarirukanye n'abigisha agateka kazi na muntu bigisha kugwana mu nzira y'amahoro n'umunsi abo barundi bazovyuka izoba nyamugigima mutazotahura ingene izobasenyura mwese burya niko abo barundi bazoza ku mutima biriyo barinumiye none abarundi bokora iki reka iki tuzogaruka ko muri cya gice cya gatatu ndazi ko ari byo Gilbert na Alice baca bambaza imishi yose mu guheza hakogwa iki abarundi bakora iki inzego zikora iki reka tuze kukibikira cya gice cya gatatu cyo kurangiza ikiganiro ariko kandi ndamushimiye gose nawe nyene Pamela n'umuntu yerekana gose ingene dushigikiye muri Fokode Nyankamugayo nawe yabajije ikindi kibazo inkuru abajije sindayimenya jewe sinakurikiye gose amakuru uyu munsi kubera ko nariko ntegura ikiganiro iyi yo muri Benin ntayo nzi sinzi uko byo biriko biragenda mugabo ibayo canke itabayo ico yavuze cyo kirakomeye kiri muri biriko turakibona muri Afrika aho ibi byo gutembagaza intwaro vyasubiriye hari inyishu nakunze ya president w'u Rwanda president Kagame niwe bakibajije haje gutembagazwa president wa Guinea Bissau uyu Embalo niwe bamubajije ico yibaza ku bijanye n'amakudeta yasubiye kugaruka amara ati ntabwo bamufise ko ashobora kuba menshi nawe ati kuba menshi ati so what tinizibe niko yavuze ngo so what none ingorane irihe zibaye nyinshi yagize ati je mfata ko ahaba kudeta haba hasanzwe hariho ibibazo bikomeye aho hantu bitatorewe umuti kandi ibyo bibazo bitatorewe umuti kudeta ntizizoreka kuba sinokoresha amajambo ayo yiwe nyene ariko uko yabivuze henshi birumvikana ibintu nyamukuru bituma hageraho habaho kudeta kandi kudeta igashigikwa n'abanyagihugu burya kugira kudeta ishoboke ifise kenshi ibintu bibiri bihambaye ikintu cya mbere nuko habaho abasirikare bakomeye bafise ingufu koko bayijamwo kandi n'abandi basirikare bakabishigikira ntibabigwanye biba bisigura ko igitumye ikogwa abasirikare baba bacumva ku rundi ruhande no kwiyo kudeta itahurwa n'abanyagihugu kudeta idatahuwe n'abanyagihugu iruhira gutera ingorane abatwara nabo bahurira ku ntibateba ntibaramba hari uwundi yuguruye mikoro yozimya rero iyo itashikiwe n'abanyagihugu mu Burundi twarabonye amakudeta yashobotse n'ayatashobotse
iyo kudeta ije mu gihe cyiza cyayo abanyagihugu baca bajya mu ibarabara bagahimbaza abategetsi bashasha ukabona ko babiryoherewe. Mu 1993 harabaye kudeta idashyigikiwe n'abanyagihugu, ibyabaye mwarabonye ko byaciye byinjiza igihugu mu ntambara. 2015 habaye kudeta ishyigikiwe n'abanyagihugu muga bidafise abasirikare. Umva ni bya bintu bibiri byose biguma bikenewe. Iyo muri 2015 burya yabuze abasirikare. Abasirikare uravye abagize kudeta bo nyene wa General Niyombare ntangabo yagaba, General Sirinda yirukiye ntangabo yagaba, umwe yari conseiller wa ministre wa defense, uwundi yaraherutse gukurwa kurongora iperereza ry'igihugu. Abo bose kwaye nta numwe yatanga itegeko ku musoda ngo bishoboke, nta numwe yariho. Abagaba igisoda umushikiranganje wo kwivuna abansi w'ico gihe mperutse kubona ivyo yanditse kumbure bifise byinshi umuntu yobaza cyo bikindi kiganiro. Umukuru w'igisirikare w'ico gihe Prime Niyongabo abagize kudeta Cyril Ndayirukiye ariko araburana yavuze ko bari bavyemeranije ko yarimwo mugabo Prime mu nyuma yarasokoye ntiyabandanije aba muri kudeta. Ubandanije munsi yiwe abandi bari afite amategeko ku ngabo ntibinjiye muri kudeta, muri ico gihe ntiyashobotse. Urumva aho dufise abanyagihugu baryohewe, igisirikare nticagiyemo. Ahandi naho igisirikare kigeze kubikora abanyagihugu batabishigikiye. Mugabe iyo bihuriranye abasoda bashyikiye ko intwari hava bikaca bihurirana n'ibibazo by'abanyagihugu bitagira inyishu, iyo kudeta iteza gushoboka. No kuvuga nk'uyu munsi mu Burundi biramutse bishika akaba umusirikare ashobora gushigikirwa n'abasirikare. Ikibazo nyamukuru rero wambagije ihagazaho, ubu hariho umusirikare mu Burundi yoba ashobora gushigikirwa n'impande zose z'abasirikare. Aho ntabyo nzi kuko ico kirinze gishoboka. Akaba ari umusirikare ashobora gushigikirwa n'abasirikare, hanyuma uwo musirikare akwaho kuvuga impinduka ihuye n'ibintu bihanze abarundi. Umuntu nk'ubu yoza avuga ko agira anywanisha abarundi, abahunze bose batahe, akuyeho ibyo kwita abarundi abansi b'igihugu, akuyeho buno busuma buranga umuryango w'umukuru w'igihugu, afuse akarenganyo abapfungiye ubusa bose agiye kurekurwa, igihugu cyose coja mwibarabara kimuririmba. Ingorane yogira nimba adashyikiwe n'abandi basoda twaca tubona bijya bya 2015 byaba bisubiriye niyo twari uwo muntu. Mugabo abaye afise ingufu ku gisirikare cyose, abanyagihugu bagatahura ubutumwa bwiwe, ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwababwiye, byaba bishoboka kude tumenya ko ishoboka ibaye gusa. Nta muntu azokubwira ngo irashoboka cyane ntishoboka. Ishoboka ibaye, iyo yabaye ntishoboka. Ni nkuko kudeta ihanwa idashobotse. Yishobotse urumva bo nibo bagaba igihugu nibo bahinduka amategeko, abakuwe bahinduka abanyamakosa. Iyo idashobotse abayigerageje bitwa inkozi z'ikibi. Ibya kudeta imeze gutyo.